Mwiriwe mwake, karibu kwi channel Diodone ND. Kazina wanyitwa Nijimbere Diodone. Ndizera kumeze neza, kukomeye, kushima. Burya abantu benshi barabaho muga ntibashima. Kwiye gushima ko wavyibushe, ko hari utuntu usanga twakubaye kino munsi ukibagira gushima, nushime. Ego. Uri mushasha ntibagire kugira subscribe, like, comment. Tare mushasha naho ungikira video mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ishasha aho biri, kubera ukuri kuraha nta handi. Ego. Eno munsi ngomba tuyage ku kantu gato gusa n'akantu gato kajanywe n'ubwigenge bwawe n'ubwigenge bwanje, ku mvugo aho ku ngene umuntu ashobora gushira hanze ivyitekerezo vyiwe, vyumviro vyiwe mu mvugo. Burya ngo ati ibihe tugezemwo ni ibihe umuntu wese afise ico avuga. Ukizi takizi, urumva umuntu wese afise opinion, ijambo. Ukuri ububeshi twese turafise ico tuvuga. Waracigiye utacigiye twese turafise ico tuvuga. Naho ndo kubaza ngo ati none ubwigenge bwo kuvuga ngo ati bumeze gute, bumaziki? Aya ma réseaux sociaux, aya ma social media, uko je ndiko ndavuga mwaka kanya. Fise ubwigenge bwo kuvuga ico nshaka, vyiyumviro vyanje vyose nkabishira ngaha. Muga niba bavuze ngo ati ngo burya ntushobora gushirako ibi bintu kubera wavuze uko aho witwaye uko, kubera hari ama video amwe amusanga atashobora kuja ngaha kuri YouTube kubera ivyo ari byo wavuze aho ibintu washizeko. Ngaho umuntu aca yifata gute? Kubera umuntu wese afise uburenganzira bwo gusohora ivyipfuzo avyumviro mu buryo bwari bwo bwose. Burya none waruzi yuko hari ibihugu bimwe bimwe usanga ubwize comment ngaho muri section ukandika, ugasanga n'amafuti yawe ibintu byose wa commentinze ni ibintu bishobora kugufungisha, bashobora kuza kukurondera bakagufunga. Ni ibihe tugezemo. Ariko kuri Instagram, YouTube, social media yose yariyo yose, hari ibihugu bimwe bimwe usanga biriko birazivya ubwigenge bw'abantu kugira bashireho ivyitekerezo vyabo. Aho bizivya icitekerezo cyawe ushobora gukomentinga kuri YouTube au kuri Facebook, ushobora kugutwara mu gasho. Aho ugasanga nta bwigenge ufise mu gihugu aho nk'umuntu. Urumva n'ibintu bigoye kubera imvugo y'ibitekerezo vyawe ugomba gusohora. Rero wati ni kuberike inge twiyagira. Burya ata mantu uzenya raza kwiyisi ayo ma réseaux sociaux, ayo ma social media, umuntu yarashobora kufita kugira uburenganzira ku bintu vyari byo byose avuze, kubera mwaba muri kumwe n'abantu. Urumva abantu barakumviriza kubera si ibintu vyamenwa n'abantu benshi, kandi nyamba ari ibintu uvuze byaba ari kumwe nawe aho n'umuntu muba muri kumwe. Ni naho ikintu cagenda nticagenda kure cane ngo hamwe ngo na leta ishobora kuvyinjiramo ugasanga uragize ingorane. Ego birashoboka ashobora kugira ingorane kubera byo wavuze, mugari bitandukanye n'uburenganzira bwawe nanje bwo kuvuga twisanzura mu buryo bwari bwo bwose. Naho ni mu buryo nyene ndiko ndavuga freedom yo kuvuga, uburenganzira bwo ko sohora ivyo ugomba byose kuvuga. Mwibi bihe hari amarezo social dufise nka X arekurira abantu bari bose kugira bavuge ivyifuzo vyabo, amantuze yose bafise bakashiraho ku mugaragaro, umuntu wari wese agashobora kuyasoma akayatahura. Mugani sikubona abandi bantu bavyakira bari hejuru, abantu bafise imbaraga zikomeye. Usanga bagomba gufata nyamuntu hajejwe X ariwe Elon Musk
kugira abantu ntibagire ubwigenge bwo kuvuga ivyo arivyo byose, kubera hari usanga bariko baravuga ibintu bidahuzwa n'umurongo wabo aho ibintu bitumvikana kuri bo, bagomba ko abandi batashobora kuvyumva kubitahura, ugasanga ingwano ziri ngaho. Hariho n'igihugu kiri muri Europe gifata umuntu wari wese ashobora kuba yakametinze ibintu bimeze nabi. Ego utahure yuko hariho amakameti ushobora gukametinga agira ahungabanya umutekano w'umuntu, urumva uba nawe warengeje amategeko. Mugani hariho n'ayandi makameti usanga asanzwe aho naho bogira ivyo bintu bagafuta abo bantu, aho bagafuta ayo makonti y'abo bantu. Hariho n'igihe bagenda kuri X bakavuga ngo ati burya ibi n'ibi ko biriko biragenda uko, hagaritsa ugira ukunuko, kubera vuba baheruka kugara X kubera bijanye ngira ngo n'amantuze n'amategeko Brazil agirako n'amategeko X igirako, mugani kubera badahuje ugasanga iyo X irakashwe mu gihugu, abanwanyi b'ico gihugu aba citizen, abantuzenya bene gihugu b'ico gihugu barakunda gukoresha X, niho ne bashiraho ivyitekerezo vyabo. Mugani kubera X itari mu ico gihugu usanga habaye induru, ugasanga hariho imyiyereko igenze nabi yaho neza bivanye n'ingene abantu bavyitwayemo. Rero muri iki gihe turimwo ni gihe wovuga ngo ati ego hariho ubwigenge bwishi, kuko je ndiko ndashiraho iyi video ngaha ukayiraba, ubu ni bwigenge bwanje bwo kuvuga uko nuko ivyitekerezo vyanje nkabisohora. Mugani hariho n'ubwigenge bakata utashobora gutahura, ushobora gutahura. Nko mu gihugu ca China urashobora kugenda ahantu urafise ubwigenge, mugani bamba bakujomeye, hari amakamera hose. Ufise ikadi ya banki, ivyo ugura byose barabibona. Ufise isimu, ivyo ukoresha byose barabibona. Ego urafise ubwigenge bwo kubikoresha ivyo byose, urafise ijambo ryo kuvuga. Mugani igihe bariko baragucungera uca wumva bigoye yuko umuntu aronka ubwigenge bwo gusohora ivyitekerezo vyiwe, ivyumviro vyiwe, aho ubwigenge bwo kuvuga. Ubwigenge bwo kuvuga ni ikintu candice mu ma constitution menshi mu gihugu, mu bihugu bitandukanye. Ikintu candicwe ko umuntu afise ubwigenge bwo kuvuga, bwo gushiraho ivyitekerezo vyiwe vyose ku mugaragaro, nkuko je ndiko ndagira. Rero mu bihe tugezemwo umuntu ariko araraba yovuga ngo ati hari ubwigenge bwishi, mugani suko biri. Suko biri. Ubwira uraraba uko urashobora kubona ko hari ibintu bimwe bimwe baza barakata. Aho naho hari ubwigenge, ibintu bogomba bone ko tumenya aho badushirako, cyane cyane mu bihugu bya mbere byo hanze, badushirako babishisha mwayo social media, aho babivuga kw'abo bantu bakasanga bariko barabishira ngaho, ugumu biraba ugasanga byaguhinduriye ivyitegerezo byawe wowe ufise kugira bagushire ku murongo wabo. Burya niyo wagira ikintu ugomba kuvuga ku muntu arakubwiye ngo ati oya suko ivyo ntavyo ushobora kuvuga, oya twebe tumeze ukunuko dutumbeye ukunuko, aho uhagaze si heza. Nawe umva wowe ufise ubwigenge bwo kuvuga, bwo guserura iciyumviro cawe mwico gihe, aho mwico gihugu, aho hantu tuye, aho mwibi bihe turimo. Umva ni ibintu bigoye, ibintu bikwiye gutahurwa hakiri kare kugira ntibitahurwe umwanya wararenganye. Cyo gituma Elon Musk ariko aragwanira ngo ati X ibeho ku bwigenge bw'abantu kugira bakoreshe bavuge uko bigombeye, atari umuntu ariko arabazivya. Urumva bazivya iyo company bakaba bazibije nabo bantu. Rero ni ibintu biriko biraba kwinosi ni ibintu biriko biraba vyinshi bitandukanye. Mugani vyose iherezo yabyo nta muntu ashobora kubimenya. Mugani burya ikintu kibi gitanguye ari gitonya kizokura kibe kibi kibe kinini, na ciza gitanguye ari gitonya kizoba kibe kinini kibe ciza. Kuno kuri kwa none indibaza ni episode 33 ntihenze, so garuke kuraba episode 34 ntihenze. Gira subscribe, like, comment, tuyage kuri vyinshi, kubera vyinshi biriko biraba kwinosi kandi vyinshi birafishe umwanya wavyo wo kubiyagako. Mugani tubitangura ino munsi. Wewe basi wibaza ngo ati ni kubera iki mu bihugu bimwe nko muri China usanga bazibira abantu kugira ubwigenge bwari bwo bwose, ugasanga aho baciye hose barabajomera, isimu bakoresha bagenda
barayimanata bararaba ibyo bakora. Ufise nyamba ari ubutunzi bwari bwo bwose muri China ni ngombwa leta ibimenye, ni ngombwa igukurikiranye uko nuko. Urumva nta bwigenge ufise bwo kugira aho bwo gutera imbere uko nuko buriho, siniko ndavuga ntiburiho. Mugane hariho ngene bacungera umutekano w'abantu, bacungera ivyo ukora byose kugira ugume mu minwe yabo, abantu bagume mu minwe yabo, kubera burya umuntu agumye mu minwe yabo biragoye kugira yibohora. Rero byiza niyo wumva ngo ati ngo buye ngo hari ibintu bimwe utagiye kuvuga, tocumenya yuko umutekano wawe wo kuvuga icyo ushaka, byitegerezo byawe uzoba uriko urahungabanywa, aho uzoba uriko uratakwa n'abantu bari bose bagomba ko utagira ivyo byitegerezo, aho udasohora ivyo vyumviro byawe ku mugaragaro. Burya ikintu umuntu wari wese akwiye kumenya ni kumenya yuko Imana yaduhaye uburenganzira burengeye umuntu wari wese. Mugana abantu ngene bameze barengegwa, abo bagomba gukora ibintu birengeye abantu bari bose, bafise ibyabo inyungu zabo bagacinyiza abandi, ugasanga bone bariko barakurikiza ibindi, nawe bakagushika hasi kugira ugume aho nyene. Rero udafise ubwigenge bwo kuvuga, bwo guserura ivyiyumviro byawe, urumva biba biheze. Rero ibihugu byo hanze biteye imbere abantu barafise ubwigenge. Mugani kwa ya social media ni naho ibihe biriko biragenda, ubwigenge buzoza buragabanuka bukebuke. Bamaze kuza baraba ivyo ukora ku isimu yawe, bamaze kumviriza ivyo uravuga, bamaze kuraba ingene ukoresha amahera yawe, bamaze kuza barakwirikirana aho uciye hose, bagusaba face ID kugira bamenye isura ryawe, urumva bazoba bariko barakata baragabanya ubwigenge bwawe. Naho atobara ubwigenge bwo kuvuga, mugana ubwigenge bwawe bwo kuba uri umuntu Imana yaremye. Umuntu afise uburenganzira bwo kuvuga, bwo kwitekerereza ivyiyumviro byari byo byose akwiye kwitekerereza. Nico gituma usanga shobora kwiyumvira ikintu mugane wewe ntukimenye, hari impamvu ivyo biriho. Ego ka video karaka ntiwagire kugira like, subscribe, comment, urungikira mugenzi wawe nawe nyene ashobora kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi na hanyene. Burya nawe aho utuye, aho uri mwaka kanya, wumva umeze neza gusohora ivyitekerezo byawe atangorane. Ego hari ivyitegerezo bibi bidakwiye kuba bisohokwa, cyo gituma bafata abantu. Mugana atana kimwe wakoze wavuze ubona giteye isoni, aho giteye ubwoba, aho giteye umuhungabana abantu, ni kubera iki bogufungira aho bogufata ukubera wavuze. Umva n'ibintu biriho mwaka kanya biriko birabaho. Iyi ari ukuri kwa none podcast episode 33 ndibaza tuzosubira kubona niho twabona. Peace.